twarabonye novuga mu myaka yahera abantu benshi bahurumbira kuja muri Canada bavuga ati ugiye hariye ngo ni igihugu c'amata n'ubuki ugiye muri ngo ugiye guca isezerano. Ubuzima bwo muri Canada buri meilleur kubera ni igihugu giteye imbere mu bintu byose, mugabo ni igihugu kirimwo struggle nk'ahandi hose. N'ahantu utegeza gustragoringa, n'ahantu utegeza gupambana. Je twumva yuko ngo visa ntiziko zirasohoka canke bimeze ukuri kuvyo bari byo. Natwara ibinyoma kubera yuko ikintu kiba gihari gikomeye. Namabwira abantu ntihagire umuntu azokubesha ngo amafaranga ngo ndakujane muri Canada. Ivyo nazitwara ibinyoma kubera yuko ndakunda kubwira abantu ikintu cyose utazosanga ku rubuga ndagwite mu kirundo urubuga ngurukana bumenye canke website ya gouvernement ya immigration, cyo kintu kiba ari kinyoma ntikiba arico. Rero urumva ari abantu bakreate website ku ruhande n'utuce no ku za Instagram kugira bajye amahera abantu, mugabo gasanga abantu birangiye bariko bararira. Bavuga Canada ntiyigeze hagarika gutanga amaviza, n'ubu barayatanga. Hariho tubona baguma bagenda, hariho tubona bo mu bihugu bitandukanye baguma binjira, ahubwo gusa bahindura umukenyero wo kungene bahora bayatanga. Ati rero tuvuge ko kujayo bitari byiza canke kujayo ni byiza kugira ngo tuze duteze imbere igihugu cyacu. Bon, kujayo ndabiha meanings zibiri. Hariho nk'umuntu ubona agiye muri Canada kandi yarasanzwe amerewe neza ngaha mu gihugu canke yarasanzwe amerewe neza haherereye, ukabona agiye kugorerwa hariya parce que ndakunda kubwira abantu ntibaze barafata Canada nk'ahantu mengo ni mwijuru. Canada si mwijuru. Canada hariho aba homeless bari ku mabarabara barara inzara, abantu bararamwe barabajya bayibobo bamayibobo bose. Novuga ko nkishikaye ubuzima bwanyoroheye vraiment. Nta n'umuntu numwe nibaza yuko vyorohera kwinstara kuko nabikubwiye igihugu cyose ugiyemwo ntibiba vyoroshe. Ndibuka akazi ka mbere nakoze nkishikayo, nakazi natangura gukora saa 9 y'ijoro canke saa 10, nkazogeza saa 1 zo ku mugoroba canke nkageze saa 12. Nakazi katari koroshe, nakazi kasaba inguvu, nakazi kasaba determination, nakazi kasaba kumenagurika vraiment. Kara kazi nyabaki sha urabo nkoresha amakosa we. Oya turayura urashaka kugira ngo ndibuka ko ico gihe nkishikayo ari mu paparaho yarafise company y'umurundi, ndaramuhe big respect gose, yaramfashije. nakora akazi ngano kita kigikonvoye, mugabo sigikonvoye ko mutere kuko ngaha mumufise abantu bapakurura imizigo. Mugabo je narapakurura imizigo nkayijana mu mastore atandukanye, nkayijana muri za McDonald's, nkayijana muri za Tim Hortons, nkayijana ahantu henshi hatandukanye. Ugasanga rero umaze amasaha 18 ari ako kazi uri kurakora, ari gupakurura imizigo gusa. Ego nk'ubu rero blague y'umumama raho yigeze kumbwira ati jewe nkishika Canada sinanzi ko hari ahantu hari ivu nk'iri tubona ngaha, ivu risanzwe. Sinanzi ko hari ahantu hari amabarabara y'ibiyo, isima, amakaburimbo, mugabo hari ahantu hari vyondo, hari ahantu hari amabarabara yabomotse hamwe ko etape ngeze ko y'ubuzima uyu munsi. Novuga ndayikesha famille, ndayikesha badufashije gushikayo, ndayikesha n'abagenzi ku ruhande, kuko urumva uhereye ku gikonvoyere hasi ugenda uraduga ugasanga ugeze kuri etape nziza, bivanye no kugenda ugenda uriyesara mu gihugu carico cose. Bituma diaspora batagicora cyane ni fact zibiri. Cyambere abantu bari ngaha bamwe simuze bose muranyumva neza, bamwe basigaye badusumbya amahera. Ego badusumbya amahera kubera ko bariteza imbere, aho nka peti usanga ngaha barateye imbere. Amahoro nshuti mukunzi w'isamirizi Irebe FM, Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice 4, no kuri Radio Garden mbese no kuri site web yacu wizitatu akaburungu Irebe FM akaburungu.com. Ndabaramutse ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu musanzwe mukurikirana kuri YouTube kubijanye n'ivyiterambere ku gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, na cyane cyane no mu gukundisha muri ya nzira yo gukundisha abarundi igihugu cyabo. Mbega bimeze gute, mbega mu Burundi bimeze gute, mbega nk'uwakuye akarenga kaja hanze mu mahanga, mbega yagumye kagatima ko kuguma mu Burundi, mbega kubera iki baja hariya bakagaruka ngaha mu Burundi bimeze gute. Uno munsi rero twarondeye kumbure umwe mu bajeune cyangwa umwe mu gwaruka we yashoboye kumara imyaka itari mike atari ngaha mu Burundi, ari mu gihugu ca Canada,
araza kutwiganira byinshi kubijanye n'ubuzima bwa hariya n'icyatumye agira nuvuga kakaranga mutima kugaruka mu gihugu cyo cy'amavukiro kuko benshi cyane turabizi hari benshi bagiye kumbure uvuganye no kuri telefone aho barati mu Burundi twebwe tuzogaruka kumbure twabonye ibyiza bisumba mu Burundi ariko wewe ni giki gisumba kumbure cyatumye agaruka mu Burundi ni giki mbega cyamugumyemo cyangwa cyagumye mu mutwe cyagumye kigaruka nk'umurundi avuga ati je ushobora guta igihugu nikumbure cyanyibarutse kangaruke kumbure ngaruke ngaha mu Burundi nyene n'investise ngaha mu Burundi ati mbega ubuzima bwawe bumeze gute mbega bibaza yuko bimeze gute biroroshe cyangwa biragumye kwa kundi nyene tuvyumva n'ahandi babivuga turaza kuyaga byinshi kumbure n'umujene cyangwa nk'umupapa azi kwizina Irade Simplice cyangwa bivanye nuko mwakoranye bivanye nuko muzi bivanye naho muzi na cyane cyane nk'abadiaspora ndabizi neza ikinyamakuru cy'imara kurikirana cyane ndazi benshi mucamumenya bivanye nuko muzi rero uraza kumwita gushaka ariko je ndamwita Irade Simplice afise na YouTube channel yiwe asanzwe ari umuririmbyi wa gospel arakora ibikorwa bimeze neza cyane genda kuri YouTube yiwe ubwire ko subscribe afise ibikorwa byinshi cyane indirimbo zihayagiza Imana ubwire ko subscribe n'indirimbo ziwe uzukrikane ku bwinshi turaza kuyagana byinshi kumbure reka tumuhe umwanya sindabicisha amajambo amahoro boss akura mu kijebeni biraza neza amahoro ndashima nawe urakomeye yego na Jenny Bon ati mbega je ndashaka kubona kwidondeye nabi mbega bakwitade muri bandi tuzi nanye ariko ku batanzi nitwa Iradukunda Simplice Leon iyo zina nawe n'abavyeyi hanyuma mwisite mu kibano kwishure no mu muziki bakabanyita Irade Sempa yego kuri YouTube channel yawe witwa gute YouTube channel yanje nitwa Irade Sempa Irade Sempa yego twabonye hari ibikorwa byinshi cyane Irade yego cyane reka je nakwite Simplice yego whatever yego ibikorwa byawe byinshi ariko biraryoshe bimeze neza bikozwe mu buhinga bumeze neza cyane ariko murakibaza ati mbega kumenga ntibiri recommande cyane kubera iki bon aziko biri recommande bivanye n'abantu byashikiriye bimaze kurenga ku bantu barenga igihumbi urumva ko si bake ariko uburemere bwa projet antuka twisinze uburemere bwa projet bon nibaza ndakunda bivuga ni aziko bivana no kungene umuntu biha umwanya n'ivyo umuntu aba binda bifatanya umuziki kuri jewe si ni nk'igikorwa kigira kabiri havuye umuryango kuko ndi marié ndafise umwana ndafise umudamu bafise izindi responsabilité z'umuryango rero umuziki kuri jewe ni nka second option nkoresha kugira mbeho canka inka passion yindi igira kabiri avuye responsabilité z'umuryango ego na cyane kuri sujet y'umuziki cyane kuri sujet n'indirimbo zo guhayagiza Imana tuzorondera undi munsi kugira tuvyinjire neza mu musokoro abitwiganire atubare n'intambamye akunze guhura nazo atubare n'impamvu aronka resultat ntoya ariko nuvuga investissement yuko abanini ya cyane kandi ibyo onye na cyane twebwe aba promoters turabifise mu ruhara nawe uriko kuri kene kiganiro urabifise mu ruhara kuko nivyumvikana nk'umuntu ashobora ko investissa nk'ama miliyoni muri clip na audio hama twasha turonka resultat nkaziga vraiment kuri visibility kuri views vraiment twikebuke abantu dukunda zikubita gashi antuka vraiment ego karagaciyemo ati rero Irade canke Iradukunda ego Iradukunda Simplice ti uri Murundi wavukiye mu Burundi mbega kujya bitubarira umupapa nyene umupapa w'abana bangahe wubatse ryari bon du Murundi yavukiye mu Burundi hariya mu Kayanza babona diwani ego aba diwani aba biface so Murundi yavukiye mu Kayanza nkafise umugore umwe wenyene n'umwana umwe hanyuma nkaba nubatse wanje muri 2020 ndibatse umva ndabirambiyemo imyaka 4 yego aho niho ngejeje umenga uvuze ndibaza umenga ndavyo kibuga rero umusanzu hari umuntu yambwiye ngo abagabo birakunda kubacanga kubera usanga dufise ibintu byinshi mu mitwe n'ubumwe turondera ubuzima ugasanga kenshi ntidukunda kuvyitwararika nubatse ryari ukarinda guhigisha date bwo ku bakenyezi bo babizi urumva ico nzi nuko ari 2020 uyu mwaka amadate usanga utayibuka amadate umengo hari mu kwa gatanu sije mutompa ndabonye rumengo ariko naco ikiryoshe nuko iterambere ryo mu rugo ryo mu gihugu urabifise mu ruhara cyane usanga amatariki yo kuja ku kazi canke epito amasaha yo kuja ku kazi n'amatariki yo gukora amaproje yawe utayibagira nayo gombera ko abakozi utayibagira sino yibagira ego asanzwe afise n'ibikorwa vyiwe asanzwe yikorera utwiwe mbega ngaha mu Burundi urangura ibikorwa bize
Mu Burundi umuntu aba ariko aritora buke buke kubera umuntu aba amaze imyaka itari mike ari inyuma y'igihugu. Mugabo quand même comme turi societe ikunda uburimyi n'ubworozi, jewe muri iyi minsi niho nibereye. Uri mu burimyi n'ubworozi? Natwo nzobereka aho ndiko ndarima ntimuhambaze uyu munsi. Tubanze tuvugane ku byo wateguye tuvuga. Ashiraga naguhatse ibibazo kwe. Nabibonye kare ndavuga ati kandamwitanga. Ugize neza cyane kugira ngo n'ubundi sindevye mu kiganiro ariko ntaco, reka twinjire neza muri sujet yacu no munsi nakurondeye nk'umwe kumbere tkunze kuvuga ngo n'aba diaspora ariko uri Murundi wa uruzogi rwawe waruteye ngaha mu Burundi. Mbega uri mu diaspora mu gihugu cyawe? Je ndashobora kuba nabivuze ariko wasanga nihenze igihugu. Je navuze Canada kumbere urashobora kuba leta zu. Uri mu diaspora mu gihugu cyawe? Umurundi wo wishwi nk'uko babivuga, Umurundi wo mu diaspora wo muri Canada, muri province ya Alberta, mu gisagara cyitwa Edmonton. Yego, Alberta. Amwe hakanye cyane. Harakanye gose ndabikubarire ko. N'ubu abantu bari aya masaha ndazi ko baraza kunyanka kubera akabiyo karabarembeje. Nibiko biraborohereza. Ati mbega wagiye ryari bimeze gute? Canada novuga amaze imyaka myinshi ariko sinamikeyo ko irarenga 5. Atiko ndiko ndaja muri 7 8 guca. Ego ndibatse. Wagiye wenyene umuryango bimeze gute? Bon, si umuryango munini usanzwe uba hariya. Wiwawe canke ukura kuri papa wawe? Abavyeyi niyo bari abo tuvukana bakuze n'abandi. Bon, ngira twazobivuga n'undi munsi. Ariko niyo mba n'umuryango wanje n'umufasha wanje n'umwana. Na mama yake ni yaba? Na mama yake ni yasanzwe yibereye mwiri yambiye. Ni petit frère. Na petit frère ni. Kabisa kweri mwebwe ni bon. Kandi rero amatwa nsumira ngo burya rero ngo wewe agafaranga hariya ni sawa. Biragoye ko umuntu yivuga ngo ni sawa cyangwa si sawa, bivana na orientation umuntu yahawe akigerayo cyane ibyo akoreramwe. Mugabo amafaranga ntaba menshi kandi ntaba makeya, bivana no kungene yakoresha, bivana no kungene uya managinga cyangwa bivana no kungene ukora. So sinda amafaranga ntigera aba menshi cyangwa aba make, bivana na wewe. Ego cyane kabisa. Ati watubariye ati wagiyeyo na famille, ego c'est bon, après urashikayo bimeze neza. Mu kwinstalla byarakoroheye bimeze gute? Ko tuzi ko hariya ibintu by'impapuro usanga bigoye, bibe byakoroheye gute cyangwa byagenze gute? Kurumva yuko ushobora kuvayo utaronka impapuro byakugendeye gute? So navuga ibintu by'impapuro ntivyigera byoroha. Waba ubwiye uzifise cyangwa utazifise, hariho processes kana kutegerezwa kubanza gucamo kugira winstale igihugu kikumenye nawe ukimenye. N'ubu hariho n'abamazeyo 10 ans batarakimenya nabo kitarabamenya kubera yuko bivanye na orientation wahawe nagumye ndabivuga. Navuga rero urumva ntibiba byoroshe no kubana umuntu apambana no kubana umuntu ashakisha. Mugabo sinovuga ngo byarangoye gose. Bivana n'inzira naciyemo, mugabo quand même ndashima Imana vraiment. Yego ndashima Imana. Ego twarabonye novuga mu myaka yahera abantu benshi bahurumbira kuja muri Canada bavuga ati ugiye hariya ngo ni igihugu c'amata n'ubuki, ugiye muri ngo ugiye guca isezerano. Nuvyo twumva bavuga, je nkaje sindaja mu kimbibe z'u Burundi, ivyo numva bavuga nivyo. Bon, kibazo ciza. Ikintu ca mbere nkunda kubwira abantu, Canada si igihugu c'amata n'ubuki. Ego ubuzima bugerageje kubalansinga ukabukompaha nubwo tubayemo ngaha mu Burundi. Ubuzima bwo muri Canada buri meilleur kubera ni igihugu giteye imbere mu bintu byose, mugabo ni igihugu kirimwo struggle nk'ahandi hose. N'ahantu utegeza gustrugglinga, n'ahantu utegeza gupambana, n'ahantu utegeza kubira ivyuya, n'ahantu utegeza kubira amaraso kugira ngo uronke. Urumva nta gihugu na kimwe coroshe kubamo kw'isi, niho ndakubwira abantu. N'umukongomani avuye ngaho Uvira aje kuba ngaha i Bujumbura ateza kwiyesara bushasha, kandi hari bimwe biteza kumunyuzura kubera abaje mu gihugu gishasha. Rero navuga Canada abacita igihugu c'amasezerano ni bon, sindabagwanya. N'abacita igihugu c'amata n'ubuki sindabagwanya, mugabo ni igihugu kirimo struggle, ni igihugu kirimo gupambana, ni igihugu kirimo ubuzima butoroshe. Mugabo quand même ni igihugu gifise byose, bivanye n'ukungene wipanze, bivanye n'ukungene uri kuripanga, ushobora kuhaba unezerewe ukabaho neza.
n'ubugira kuraronka ukabugarukana ngaha guteza imbere igihugu cakwibarutse. Ego ni igihugu ciza vraiment sinoci intege abantu, ni igihugu ciza mugabo ni igihugu kirimwo uteza kugwana kugira ngo ushike ku vyo uri kuraharanira. Ego turi muri ivyo vyo gutangura vyo kugendayo gushikayo, timbega ko tumaze imisi tubona abantu benshi bajayo, abandi bakavuga ati ngo muri no misi ngo biragoye kujayo, timbega ivyo bari ivyo mbega vyo babiterwa niki ko twumva yuko ngo hari n'abandi bajya abana amahera bakababesha ati ni muzi tubagire, mbega ivyo twumva yuko ngo visa ntiziko zirasohoka canke bimeze uko vyo bari ivyo? Natwara ibinyoma kubera yuko ikintu kiba gihari gikomeye, namabwira abantu ntihagire umuntu azokubesha ngo amafaranga ngo ndakujane muri Canada. Ivyo natwara ibinyoma kubera yuko ndakunda kubwira abantu ikintu cyose utazosanga ku rubuga ndagwite mu kirundo urubuga ngurukana bumenye canke website ya gouvernement ya immigration, cyo kintu kiba ari kinyoma ntikiba arico. Rero urumva ari abantu bakreate tu website ku ruhande n'utuce no ku za Instagram kugira bajye amahera abantu, mugabo gasanga abantu birangiye bariko bararira. Bavuga Canada ntiyigeze hagarika gutanga amaviza, n'ubu barayatanga. Hariho tubona baguma bagenda, hariho tubona bo mu bihugu bitandukanye baguma binjira, ahubwo gusa bahindura umukenyero wo kungene bahora bayatanga. Baravuga ati tumaze imisi twakira abantu benshi, reka tugabanye, canke tumaze imisi twakira abantu bake, reka twongereze bivanye na nombre y'abantu bashaka. Bivana na politike y'igihugu, bivana no kungene immigration system yabo iri kwira fonctiona. Sino ntibigeze bahagarika gutanga amaviza arahari, abantu baragenda vraiment. Kumbe rero nka jewe canke wari kwakurikana kire kiganiro cyo bati mbega Simplice wowe yagiyeyo gute, vyagenze gute cye yaraciye muri Serbia arajabuka Ocean Muzenyari yarinjira, vyagenze gute? So si nkunda kubivuga ko cyane, si nkunda kubyishura kwene vyagenze, mugabo nazo yuko ni chance umuntu agira, mushaka kwa Afrika muri abantu y'imiliyo bagaha abantu 100 cyangwa bagaha abantu 50, mugabo no kugerageza ngira ivyo ni vie privé y'umuntu, mugabo unyegereye no kugira ingene nagiye. Mugo sinaciye muri Serbia uko Serbia deje uciye Buraya, kandi sinaciye mbe ni Ocean Atlantique, naciye muri Atlantique. Kuko nagiye hose nagiye n'indege, mugabo ntivyari vyoroshe, yari system yari processus igoye, mugabo urabizi ko Imana yamica inzira mu bitaca inzira, mu bitabonekamwe inzira. Niko notera intege abantu n'ukubandanya umuntu agerageza ubona biciye muto. Ego ati rero tuvuge ko kujayo bitari byiza canke kujayo ni byiza kugira ngo tuze duteze imbere igihugu cyacu? Bon, kujayo ndabiha meanings ibiri. Hariho nk'umuntu ubona agiye muri Canada kandi yarasanzwe amerewe neza ngaha mu gihugu, canke yarasanzwe amerewe neza haherereye, ukabona agiye kugorerwa hariya parce que ndakunda kubwira abantu ntibaze barafata Canada nk'ahantu mengo ni mwijuru. Canada si mwijuru. Canada hariho aba homeless bari ku mabarabara barara inzara, abantu bararamwe barabajya bayibobo. Bamayibobo barahari. Sinobita iryo zina bafata kubera kirazira. Abantu badafise uburyo bwo kuba mu mazu, baba ku mabarabara, basegerereza, bishwe n'ibiyayura mutwe, barahari kandi bahavukiye. Malheureusement hasigaye harimo n'abarundi, usanga harimo n'abanyafrika n'abaki. Urumva novuga si mwijuru. Hariho nk'umuntu ubona ariko aragerageza kugira aje kwiyinstara yo, avuga ati uyu vraiment ntivyari bikwiye, swat wowe ukwe uzuraje kwitemberera hanyuma ukagaruka. Hariho n'abandi uvuga ati vraiment birakwiye kuza nawe dupambanire hamwe, turondera aho kanoti tukaronderere hamwe. Rero umva byose bivana no kungena umuntu asanzwe abayeho, no kungena Imana iri kwiramuteza imbere kugira ngo abashe kubaho mu buzima busanzwe. Ego murakoze cyane. Ni kibazo umuntu acifuza ati mbega kuja hariya ni vyiza kandi nivyo binanafasha, ati mbega wogishikayo ubuzima bwarakoroheye kwiyinstara, byakugendeye gute? Bose novuga ko ngishikayo ubuzima bwanyoroheye vraiment. Nta n'umuntu numwe nibaza yuko vyorohera kwiyinstara, kuko nabikubwiye igihugu cyose ugiyemwo niba vyoroshe. Ndibuka akazi ka mbere nakoze nkishikayo, nakazi natangura gukora saa 9 y'ijoro canke saa 10, nkazogeza saa 1 zo kumugoroba, canke nkageze saa 12. Nakazi katari koroshe, nakazi kasaba inguvu, nakazi kasaba determination, nakazi kasaba kumenagurika vraiment. Kara kazi nyabaki sha urabeni urava nkoresha amakosa we. Oya turabira kugira ngo
ndibuka ko ico gihe nkishikayo ari mu paparaho yarafise aga company y'umurundi ndaramuhe big respect gose yaramfashije nakora akazi ngano kita kigikonvoye mugabo sigikonvoye ko mutere kuko ngaha mumufise abantu bapakurura imizigo mugabo je narapakururiye imizigo nkayijana mu mastora atandukanye nkayijana muri za McDonald's nkayijana muri za Tim Hortons nkayijana ahantu henshi hatandukanye ugasanga rero umaze amasaha 18 ari ako kazi uri kurakora ari gupakurura imizigo gusa yego udahembwa n'amahera menshi duhuye muri ico gihe wasanga amaso yaratukuye se ubuye twese twere za amaso yaratukuye ugasanga n'itiro narahebye rero nakazi kamfashije kubera ko nariko ndiyinstara nariko ndagerageza kumenyera systeme yaho antwa byaramfashije cyane gose big respect ku mu boss yampaye akazi kandi w'umurundi kabisa nkabaye de sujet ushikiye muri ako kazi kuko benshi tuba tuvuye dufise tuvuga ati Canada ngiye kurya za nkoko ngiye kurya ya mirete ngiye kurya nicaye ya deception ntiyobura nk'ubu rero blague y'umumama araho yigeze kumbwira ati jewe nkishika Canada sinanzi ko hari ahantu hari ivu nk'iri tubona ngaha ivu risanzwe sinanzi ko hari ahantu hari amabarabara y'ibiyo isima amakaburimbo mugabo hari ahantu hari ivyondo hari ahantu hari amabarabara yabumotse hamwe hari abantu hari amazu ama-immeuble ashaje donc navuga no muri ako kazi akadeception nikabura kubera ko iyo utipanze neza utapanze mindset yawe y'ukungene ugiye kubaho hariya hari igihe ushika hari ukaba desi ukavuga ati ese ubu nibwo buzima abantu bungaha babayemo kubera ko usanga kenshi usanga n'abantu turi hariya ntidushaka kubwiza ukuri abantu bari ngaha rero ugasanga ari abantu bafise mindset yindi yo kwimvira yuko umengo ni mwijuru nahantu nko mwijuru byose rasumba ngaha ku bintu by'ubwiza ku bintu byo kumwe igihugu gipanze mugabo si mwijuru ni mwisi urumva rero iyo deception ishobora kubura mugabo kameme harandutira uko nari mbayeho mbere yego na cyane ati rero Simplice ngo yarashitse akubise ikonvoyere umubigutsa kandi wowe mbere reka tubivuge urumva byaragufashije kandi na twebwe ngaha ugumere twavuga ati giye hari urumva nzoshika hari nicara wowe nzokurangira yatwiki ikonvoyere noshika reka nibara urumva ati rero uri installe mu byo kwibeshaho byarakoroheye kugira ngo ugeraho ugeze uno munsi kugira ngo kumbura ukavemo canke uje mu bindi byarakoroheye navyo nyene navuga ko je ntivyangoye gose kubera ko burya bavuga ngo l'union fait la force nari nsanzwe deja ndi kumwe na famille yanje navuga burya umuntu wa mbere afise amahirwe menshi na kiriya gihugu haba muri Amerika, Australia, Europe, Canada n'ahandi umuntu afise famille vraiment c'est famille afise famille abo muvukana afise abo abakuze afise donc abantu muri hamwe abagenzi mushaka gushikirana mwitana famille ikintu gikomeye cyane ubuzima buraba facile cyane gusumba uko bwari kuba hard ico gihe rero twarashira ingufu hamwe kugira ngo tubashe kwinstara biga bakiga nimba mufise imiduga ibiri cyangwa umuduga umwe mukiyaranje mukadeplacanya donc ni yawe yo gufashanya mugabo navuga ugiye uri umwe uri umuntu umwe n'inyaka hamwe vraiment birakugora udafise abagenzi hafi udafise umuryango igihugu kigoye kwinstara mugabo rero jewe navuga ntivyangoye cyane ko etape ngeze ko y'ubuzima uyu munsi navuga ndayikesha famille ndayikesha badufashije gushikayo ndayikesha n'abagenzi ku ruhande kuko urumva uhereye ku gikonvoyere hasi ugenda uraduga ugasanga ugeze kuri etape nziza bivanye no kugenda ugenda uriyesara mu gihugu carico cyose ego kira gihugu cyose kiba gifise amategeko yacu turakunze kubibona ku mbuga ngurukana bumenyi kenshi ngo abirabure hariya barafatwa nabi mu mategeko usanga babafata nabi bakinyiza ugasanga no ku buzima babafata nabi abenshi barabasubiza ino bakabasubiza mu bigo byabo baje bavamwo ugasanga n'impapuro ziko zibagora kuronka mbega byo nivyo canke nibiya nivyo kuri social network gusa navuga ari ikintu nkunda kuvuga nta societe ibambi nta na societe iba nziza muri societe yose hama harimo abantu beza hama harimo n'abantu babi ego nivyo ari abarasiste hari abazungu b'abarasiste barabaho nivyo ariko hariho n'abandi bazungu benshi cyane bari kind babana beza
agufasha yimse kuri n'umuimigra avuga ati reka ndagufashe kwinstara ngaha ndagufashe kurondera akazi ukuri ego barahari benshi natwe hari abo twashitse baradufasha bakanadye ahagufasha kurondera akazi ahagufasha kwinstara guhuza n'abagenzi bati ni mu muha akazi ni hakiza muri iki gihugu ni hakiza kwinstara gasanga biragenze neza mugabo rero kuri ico kintu uvuze kijanye no n'amakosa no kwirukanwa ikintu ca mbere abantu bakwiye kumenya kukwirukana mu mwakiriya gihugu si ibintu si ikintu kiba ngo bumbu barakwirukanye ni processus ndende kuko urumva ni igihugu gikurikiza amategeko cyane ni igihugu kigendera ku mategeko kugira ngo barinde bakwirukana biba byashyize kuri etape novuga ya nyuma na nyuma ni shwa ya nyuma sinzi ko no yitwa shwa n'amahitamo bagira ya nyuma decision bafata ya nyuma voilà ni decision bafata ya nyuma bavuga ati uyu muntu reka tumusezerere tumwirukane mugabo ikintu gikunze gutuma babirukana benshi na makrime nk'iyo hari umuntu yapfuye wamwishe nk'iyo umuntu agendera mu biyayuramutwe cyane kandi bigatuma uba danger kuri societe barakwirukana barakugarukana ngaha iyo ubuze impapuro bivana na politike hari muri ico gihe hariho politike usanga umugambwe uvuga ati twe turakeneye abanyagihugu benshi baze kugira baze kuko mendevre ni nkeya hari undi mugambo uvuga ati no twarabakwije ahubwo n'abatabifise ibipapuro ni mubirukane rero novuga ni decision bafata ya nyuma ntibapfa kwirukana umuntu guco gusa kuko usaba lawyer barakuburanira usema ico no kwita humanitarian ahantu hose ushobora kuja bahagerageza kwintegra muri society cyangwa kugufasha kugira ngo uronke izo mpapuro rero navuga kwirukanwa ntibipfa kuza guco gusanga barakwirukanye tumaze imisi twumva yuko ngo uburongozi bwahariya busa nuko bwahindutse cyangwa se niko butarahinduka ko kenshi je nikurikire byo mu Burundi vyahariya sinkuza kubikurikirana ati mbega bakavuga ngo hariho benshi kumbere basubizwa mu bihugu vyabo ivyo navyo ngo vyari biki byari bimeze gute so nyanzi ko burya Beni nabwira hari amajambo yo kwirigara n'amajambo ari official abavuye muri guverinoma kugira bafate decision yo kwirukana bimukira ni ibintu bica mu nama navuga muri parlement ibintu bavuga ati abantu bafite amakesi aya n'aya turabirukanye bafite amadosiye turabirukanye kuko ibyo baburana ni ibintu bitumvikana ibintu binda guca muri immigration office bakiga case par case bakavuga ati no mu ntambara iwanyu mu gihugu iwanyu nta ntambara iriyo cyangwa ibintu uri kuravuga bari mu binyoma donc ni ibintu navuga ni ibintu nabisubiyemo si ibintu biba guca gusa ni ibintu barinda kwicara bakiga rero navuga ayego amategeko agenda arahinduka selon ya gouvernement shasha ije mugabo aussi navuga ni decision zifatwa zo ku rwego rwo hejuru ikindi naco bagendera ko ni mendevre y'abakozi baba eske ekonomi yacu imeze gute abantu tubirukanye ntizote ko turahomvya igihugu kandi ikindi naco bararaba bakavuga ati uyu muntu yarakoze cyane uyu muntu arapambana ivyo byose barabiraba umukozi n'umukozi mugabo uri wa musore yiviriye ngaha Bujumbura hehe Bubanza hehe gashika hari ugahita wiryamira gashika hari ukavananya uparinga unwe inzoga unwe biyayuramutwe gashika hari udashaka gukora wirirwa mu nzu urira kuri Netflix ko barahari benshi gashika hari za nkoko gusa wirira za nkoko za hariya bagiye kuraba mu kigega bagasanga ntaco winjiriza leta wowe buri target baravuga ati umuntu nta n'ikintu na kimwe amariye igihugu ngiye bagiye bakaraba umuntu akora cyane hariho amataxe bakaraba umuntu yitanga bakaraba umuntu apambana vraiment bavuga ati umuntu aje kugirira akamaro igihugu uwo muntu baramukipinga kenshi simvuze ko batamwirukana ariko baramukipinga mugabo iyo basanze uri umuntu murabona avuze w'umunebwe ari umuresefe w'umufeni yibereye ngaho azi camuzanye barakurusha kabisa urakubitwa 24 ego watubariye byinshi cyane cyane nico kibazo nyene kumbure naho utwishuye ariko umuntu acifuza kwaza abagetse mbega ko twora twumva ko ari abajene hari abava ino basangana umwana wo ngaha kumutanga umwana wo ngaha mu Kigobe ikiriri epi yashika hariya akibaza ati je ngiye kwicara ahubwo ngiye kongereza ko bwabo boss bwanje nesanzwe mfise mu Burundi nicare urumva idovize ndaribona aho riri reka niyicarire nikwegere ka gatabi nigire muri ya house party nigire muri vya birori ngendere muri ya miduga myiza menyere bwa buzima nyene nesanzwe mbayemwe mu Burundi ariko amatwa dusumira ngo kenshi bora babasanga babaye dessus
bagasanga ubuzima bwari bugusanga ngo buri expensive cyane, buri cher cyane, usanga burazimvye gose. Timbega ivyo onye kumbure wohanura iki canke bari yo bahanura iki canke nigiki nka twebwe tukiri no kumbure naho taramenya ko tuzova nga mu Burundi, timbega nigiko duhanura cyangwa dutereye? So naza ko sikese y'abana ho kumutanga gusa ikiri na hehe ara n'abandi bava ruguru za Kayanza za Cibitoke za hehe usanga bashaka kubandanya bwa buzima babona ngaha, bari bifuza ko bamwe Bujumbura batabubayemo. System yari ngene imeze irakobrija gukora naho utabubishaka. Numbarisha ego kuko naho baguha aide sociale canke amahera baguha ukwezi cambere nta mahera adakwiye, je ndahita amahera adakwiye. Naho buri umuntu umwe nashaka gutunga kuko ukeneye kuri inzu, ukeneye kuri ha facture, ukeneye kuri assurance, ukeneye kuri telefone, ukeneye kuri internet, usanga ari dore dudakwiye. Ariko uhembwa na 20 combien dollars ku saha, urumva ni menshi? Ego ni menshi si make. Ico nshatse kuvuga nko kubura abo bana usanga abavyeyi babo baripanze ngaha. Naho umuvyeyi wawe yabakurunkira amahera ku kwezi aratinda karuha. Ko bafite izindi responsibility n'abandi muvukana bari ngaha. Atwa dusubira ngo ari abavyeyi babarungikira n'amahera hari? Ego barahari, birashoboka ko bahari. Ari bamwe babikora naho je ntabishigikiye. So rero urumva haragera igihe ugasanga umaze kuba muri ubwo buzima igihe kirekire, nimba ari uwo mwaka, nimba ari iyo myaka ibiri, ukavuga ati no ça ne va pas marcher, wowe nyene biragutera isoni. Ahubwo buri kuravuga nibo dusigaye duhura bariko baratigita bapambana. Ukavuga ati ubu nafite experience y'imyaka 10 y'ikarani. Kabona rero kabona barize gukora biri mu maraso ahubwo basigaye bapambana aribo bakurangira akazi ati bro aha habonetse akajob, habonetse job. So rero umva system ya hariya irakobrija gukora naho utabubishaka. Utabishaka naho nakubwiye umuti bagukorera. Iyo udafite impapuro baravyiga ala longue tugaruka ngaha. Ego kabisa urukumva yuko bya bindi, ariko ivyo twumva bavuga n'ivyo kasanga tuko tuba muri ya housing yonga tugashaka kuba muri ya domaine yo kuba abana babakire bo nga mu Burundi. Ego ari abapeti benshi usanga bashika hariya bakashaka kubandanya bwa buzima bahora babamwe ngaha n'ivyo. Ari abapeti benshi usanga bashika hariya bakabandanya ibiyayura mutwe, bakabandanya bwa buzima bwo guparinga, bakabandanya bwa buzima nyene bwo kuba bari sefere. Barahari ni benshi sinobesha ngo ntibahari. Naho ntubaduma ku rutoki wimuca urabirabisha amaso ukirengana ko umva hariya vie privé y'umuntu urayisonera, umuntu babiraba ntunamuhanura, uribandaniza ubuzima bwawe. Mugabo barahari, mugabo ala longue usanga bafite ibyago byinshi kubera yuko imyaka 10 irakubita ugasanga nta kintu kimwe wimariye, nta kintu kimwe urashikako. Kandi abo mwinjiriye mu gihugu rimwe bamaze gutera imbere ngaha, bamaze kuduza amazu za miliware, bamaze kugura za rohero, bamaze gukora amakampani akomeye ngaha, bamaze gutera imbere. Donc ugasanga na hariya meme baba hariya bamaze kugura ama mortgage, bafite imiduga barishe kuko umuduga hariya n'amaguru, udafite umuduga ntushaka gukora akazi mu ntara zimwe zimwe. Ugasanga wewe wagumye kwegesha ibirenge apa do torti, abandi baragusize bageze kure kabisa. Sindi ndavugira muri meaning ya competition, mugabo urumva turankuraje kavati tugire twankurajanye duterane intege numva rape tusanga abashaka ego akaremara ugasanga nta ubuzima ntaco bibabwiye ava twarashitse, mugabo waralongo ugasanga 15 10 8 nta kitinariye, nta kintu nakimwe urashikako kubera waragoswe. Yare ibyo birabaho cyane vraiment kabisa. Ugasanga n'umuryango ino tuko turakujya umuhari TV barakutaruka amahera cyane mukiducorera nka kera kubera iki ngo abadiaspora ngo musige mubwira abadiaspora barabakera. Abadiaspora barabakera ubu ni atari mukiducorera kubera kiro ni atari umusanzu gituma abadiaspora batagicora cyane. Ni fact zibiri. Cyambere abantu bari ngaha bamwe simuze bose muranyumva neza, bamwe basigaye badusumbya amahera. Ego badusumbya amahera kubera ko bariteza imbere. Aho nk'apeti usanga ngaha barateye imbere bari mu by'uburimyi n'ubworozi, ugasanga ewana yarateye imbere miliyoni 5 ku kwezi, miliyoni 2 miliyoni ntukimufata kubera iki yarateye imbere kabisa. Fact yindi gira kabiri ifo mutahura ko isi yose iri muri muco no kwita inflation, iri muri economy ikwirashita. Rero umva nimba bakora utwo dumbi dutatu usanga harimo agahombi n'amajana 2 yo kuri inzu, majana 5 yo kuri hakarasyo, ayandi majana 3 yo kuri assurance, ayandi majana 2 yo kuri igitoro. Sanga ufite umuryango uteze kubeshaho, usanga ubwo usigaye muri mwe none gashajenze je gucorera nayo ndi muri mwe nibishoboka. Akamara amazi sinzi ko byo muri découvert
ndi muri découverte deja none no nkamara yo kukurungikira cyangwa ati bro ntibikunda mugana we ntawe $10 si menshi wowe mbumengo ni simakeya oya ni menshi cyane wowe ko mbumengo ni menshi mugari yari umuntu ashaka kumara amezi 6 atabise $10 atabitse $10 bo apare turetse iby'ubugaba cyangwa iby'ibiki kiretse iby'ubugaba akora neza ntabike $10 birashoboka gose birashoboka aho ugasanga wa muri mu bisanga buri munsi wa muri mwe uduhera twose ukorera ba mu mafatire mwe ugasanga simo zirahera utaronse na $15 abantu ntibabitahura hari abantu babayeho ubwo buzima hari kandi twumva ko bishika mugakora n'ubuzima bubiri butatu na butatu shaka ukore na bune kandi sindabajija vraiment ko je system ndayibayemo ndayizi sindabajija n'abantu bariko barapambana n'ubuzima n'abantu bafite amafamiye nabo bantu no kugira baje muri iyo muharo n'amafamiye ari ngaba bariko barafasha bigisha abana bariko barembetse isanga mugo basanga ari muri mwe ego ataruko arabigaba ataruko arabube gito ataruko arabanebwe no ahubwo ari kubera system ni kwimeze economy iri kwirashita yo kwisi abantu rero ntibabitahura so ariko rero umva birabaho ugasanga nyene mugana we ivyo ba muri Ukraine hari analysis ntivyo kwa affecta $20 woncorera kwe ahubwo rero nibi bya affecte gose uko n'aba Ukraine hari igihe usanga baza bagahungira hariya canke abarusiya ntambara iteye urumva kiya n'igihugu cakira impunzi nyinshi barabakira bakabazana ugasanga nakakazi twara dukora ariko karagabanuka negashaka ndaguhe nka challenge ben wahora ukora amasaha 12 ku munsi akaza nk'abantu bavuye mu gihugu kanaka sinza kuvuga izina akaza nk'ibihumbi nka 55 canke 60 kwari igihe bazi 50,000 ugaca usanga tube nkaho mbaye nko muri Edmonton ugaca usanga bahazanye nka 20,000 kandi babadifite bose bateza gukora abandi batunze imiryango ubaze yuko amasaha uzose bakuyaronka ntibishoboka hari bose barangwa hari ububuzi buruzu hari igihe bwa bwuzari n'igihe bugabanuka nko muri winter igihe hari amaneje canka igihe hari amasnow nko muri hiver mu Gifaransa niyo bavuga akazi karagabanuka a 60% kubera ubuzima busa n'ubuhagaze nko ku bantu b'abagabo nka twe dukore ubuzi bw'ingubu ubuzima busa n'ubuhagaze urumva rero bazanye ivyo bimi 200 kabitereka ngaho ba akazi sesi ukategeza kugabanuka naye $10 ahubwo usanga atara nisha no kwibika umwaka wose ikibazo nibi usanga uri mu bisanga usanga uri kurahura n'ubuzima bugoye bwo butoroshe urabaza mugenzi ati none we nta $10 wondushaga man tiwe n'umwe ko konti yanje ni muri tazi umuntu ari umuntu yigeze kumbwira twicaye turi kwirigana umugenzi wanje baba mu Rwanda ambwira ngo bujye ni hamwe abagabo batavuga ngo iby'uburyo basha utumerewe nabi ndakurahiye ariko rero gasanga iyo crise iri hose iri muri Amerika iri muri Canada ugiye muri Amerika turakunda kuja gutembera yuko ni hafi na hafi nabonye usanga bapigitse na simvuze bose araba yafise vuba mugabo usanga iyo crise iri kwira affecte imiryango n'abantu bose yego kumbere za nkuru twiterera kuri rigara tuko turatera inkuru n'abajama zavanga ubuzima bugoye muri Canada nkonca ninjira muri Etats Unis so nivyo birashoboka n'impapuro zo muri Canada nibaza ko atari ivyo kubera yuko burya biriya bihugu birafise amategeko na protocole bigenderako naho byoroshe ko twinjira yego bima biroshe ko twinjira ushaka kudrivinga n'imodoka ugatwarayo ukagenda muri Amerika byoroshe abanyamerika nabo bakaza muri Canada mugabo bijanye n'ubuzi kubijanye n'ubuzi hariho processes yindi bicamo hari igihe uvuga ngo biroroshe uhungiye muri Amerika mugabo ugasanga uhungiye imvura mu muvu turabise abatipe bagiye bavuga ngo bagiye muri Amerika ngo ubuzima buroroshe ngo baranka irare usanga baragarutse après 3 mois gasati mutati ntaco nahunga imvura mu muvu garuka muri Canada kabisa rero umva system ishaka kumera co kimwe nta difference nini ihari yego yes ugaranije ukumviriza ivyo ariko raduhanura byinshi bisa kumbere n'ibiduci intege bamwe naje kumbere ugasanga icyumvira ndagifise cyangwa CK cyangwa undi murakora kuri kene kiganiro nga mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu aho twumva n'abandi bava mu bindi bihugu baje muri Canada turasikire gati mbega cya gihugu twako turumva kumbe nuko bimeze kumbe birashika hakageraho n'igihe $10 atayigira cyangwa birashika umuntu akakayisisa nivyo ni challenges zitabura mu buzima nibishika rimwe na rimwe bimeye bimeze gute so ikintu ca mbere ntihagira abantu bafata ikiganiro nko kubaca intege unda kuvuga iyo uje mu gihugu
disons nka Canada il faut kuza uri bien informé il faut kuza ufite information iri concrete ukaza ufite amakuru yose akwiye y'ukungene igihugu gipanze n'ukungene kimeze kabisa umenye ko uje gupambana umenye ko uje kugorwa umenye ko uje umenye ko ntuje kwicara ntuje kunywa amata baguserva amata guca wakira urumva naho guverinoma yo gufasha ntigufasha imyaka yose baravuga ati no wamenyereye hakugira rero umwana none be niwe uvyaye umwana uguma umuha amata gushika ku myaka 5 ati ndabibwira ati genda upambane mu ishure zora kudoda inkoshi genda upambane mu ishure uzura tora wakuze utangure kwimenya rero navuga sukubaca intege Canada vraiment ni igihugu ciza je dis bien je le répète ni igihugu ciza ni igihugu ciza umuntu wese yakwifuza kubamo ibyo ndabivuze kubera jewe niyo mbaye imyaka itari mike natari myinshi cyane mugo sina mike ni igihugu ciza umuntu wese yakwifuza kubaho ni igihugu ciza ushaka kurealiza inzozi zawe ushaka kuzishikako mu mwanya muto ni igihugu ciza ushobora gukora ugatera imbere rero nta muntu nci intege ngo ni igihugu kibi mugabo ikintu mvuga bisaba ko uza waripanze uza ufite amakuru akwiye ko utaje kurera amaboko kabisa kandi utaje kunwa amata magita gute le France magita gute amata nga amwe bahabana France si igihugu ca France le no ni igihugu uje ngaho uzogaruka ngaho umuntu akora musati muta none uba muri Canada yumvise amabavu ngaho yaraturaguritse n'intoki zarabaye nk'ibiti kabisa ni igihugu tuzogaruka ngaho amaso yaratukuye mugabo ni igihugu gishaka kugufasha kurealiza inzozi zawe mu mwanya muto bivana rero byose no kungene wipanga nabo mugendana n'abakwenspira naho uronderera mugabo ugiye kudamara ni igihugu ciza kirimo amamodoka meza y'amadeni kirimo amazi y'amadeni kirimo wazi mbene impunzi ko amamodoka y'amadeni nikirato je telefone z'ideni nikirato arangira baguha ideni tuzozurishura yego ivyo rero iyo uvyinjiyemwo ubuzima bwawe burabafuti mu mwanya muto cyane kabisa uko ukora ubakorera kazogorana kugura n'agaparcelle ngaho ukazisanga ya myaka navuze ugeze hata kabisa kimurashika ku mugabo igihugu ciza c'amasezerano ko bamwe babivuga ni igihugu coroshe ko urealiza indoto za mu mwanya mutoya bivana no kungene wipanze nabo mugendana no kungene ukora no kungene panga akarere kawe kabisa birumvikana cyane ati rero tuvuge muri bwa cyaka ni dukunze kuvuga cyane twebwe abarundi ngo umudiaspora arafise icyo yokora kugira ngo igihugu ciwe gitere imbere beti mbega ugo ruhara nkawe kumbure urutahura gute bimeze gute urafise uruhara mu gute mu iterambere ry'igihugu cyawe cyakwibarutse so hari umuntu yavuze mugani sinzi ko ari umugani nakantu nasomye yavuze ngo yakavuze mu Congereza ndagereza kugasigura mu Kirundi yavuze ngo we left home to change home bisigura ngo twasize muhira kugira ngo tuzogaruke tuhahindura kabisa navuga iyo uri ngaho urabona ibintu byinshi byo gukora kuko sinshaka kubesha mu Burundi na Canada ni ibihugu udashaka gukompara mu bijanye n'iterambere ni igihugu giteye imbere cyane rero nabo bavuga turi mu nzira y'amajambere sivye ko nabonye two turatera imbere gose uko wahasize siko hasanga urana ibintu byinshi byarahindutse cyane gose ana mabara bariko arubakwa urabona ari abajenereshwa ariko baritanga amakoperative yaragwiriye bariko barubaka amazu meza urabona ibintu bigenda bihinduka ku munsi waruka ngaha muri diza ziheze usanga hari ibintu byinshi byahindutse cyane gose usanga hari ibintu byinshi abantu bariko barubaka burimyi muri domaine y'ubworozi donc usanga hariho innovation nyinshi mugabo uri hariya navuga uri umurundi uri hariya naho benshi bakunda kuvyirengagiza mwisho ni hapa amaherezo y'inzira ni mu nzu kuko wagiyeho ukuze nko abana tuko turavyarirayo bien sûr nitwe dufite uruhara kugira ngo bazogaruke bamenye iwabo kubenteresa bamenye amateka y'igihugu timbeyo ube wari kwaza ari ngaha cagari hari jewe ari hariya turi kumwe hariya waramuzanye ngaha ari muri vacances narakizanye kugira kibone igihugu kibone ingene hameze nakubari urumva mugabo ku muntu akuze wabyanka wabyemera ndavuze ndaya muri kamera amaherezo ni ngaha kabisa kuko naho uryama mu ijoro bro urarota uri mu Burundi kabisa Ijeje yene bibako namanuse n'abandi bibako urota uri kuri bata turi kuri bata turi muri Kayanza ari iwacu turi hahandi wabaye bisigura yuko muhira ni muhira
kabisa naho wogira gute iwanyu naho wogerageza ukaja kwembesa muri Senegal ukagenda he South Africa ukagenda he ivyiyumviro vyawe biri ngaho wanashaka no kuri Facebook yawe amakuru aguma yaparisa nayo mu Burundi kabisa YouTube yawe ibiganiro umukubito ni irebe media donc nivyo bintu tubayemo rero umva twagiye hariya kugira ngo n'iryo dolari ribonetse nimba ari $5 nimba ari $10 nimba ari iyo $100 igarukije gufasha igikorwa ngaho kuko ninza nkaho umutahe abantu batanu abaha miliyoni 2.5 umwe nkamutera 5 undi nkamutera 5 agenda mworora inkwavu genda ugura impene niko ndakora ikintu kizotuma ejo ashaka kwiteza imbere rero navuga importe ivyo uri kure investisamwo navuga uruhara runini kugira ngo igihugu ntikigume uko wagisize kimeze kabisa numva ivyo ntibiraba abanyepolitike ivyo ntibiraba abasivile ntibiraba abantu bose ari bituraba twese nk'abarundi aho uri hose kwisi uguze parcelle ukaduza inzu nziza iyo nzu niyaja ku mbuga ngurukana bumenyi azovuga Burundi ni bwiza abantu bazogira envie yo kuza kuvisita barabico gihugu rero navuga mwisho ni hapa kabisa cyo tumoteza kuza kuinvestisa no gukunda igihugu no kugikorera cyane ndabibutsa yuko je nibaza yuko ari ibintu bavuganye aba diaspora kurabona ibikorwa byose presque by'iterambere birimo aba diaspora urabona Fabrice muri Ubaka Nation Group ari no mu bikorwa by'iterambere no mu kubaka isoko ya Buja City Plaza urabona August Burundi Irebe FM Irebe Media urabona hari za indundi turumvamo babagenzi n'abandi kumirane mashiramwe aba diaspora urabona ibikorwa byinshi kumbere by'iterambere kumbere byo kurima byo korora birimo kumbere aba diaspora benshi byo kumbere ndabakeze nukuri nawe ivyiwawe vuba turavyeka cyane big respect kuri bo ba Fabrice ba Ubaka Nation n'umugenzi kuri bariko bakora ibikora inka kuko navuga ni innovation bariko barazana mu gihugu bariko bazana ubuzima babonye hariya bashaka kubuzana hariya donc bariko bazana iterambere riri hariya bashaka kurizana ngaha ba August ba Irebe Media big respect nawe kuri yo n'umugenzi nawe nyene n'abandi benshi bariko baraza za Sam's Hope ma hoteli ibiki donc ugiye karaba usanga bariko barazana ama innovation hariho n'izindi mu miza muzumva zitwa za Agrimix ziko zirazana uburimyi ngaha mu misa ego n'izindi nyinshi kino gena mvuze nagize research nagize ubushakashatsi kuri Senegal Senegal ubutunzi mengo ni 40% y'ubutunzi bafise buva muri diaspora 40% y'ubutunzi bafise muri Senegal ego ibisagara ma real estate ariyo byinshi biko biva muri diaspora kabisa Nigeria naho nyene nuko novuga twadopse uwo muco tukabuzana ngaha igihugu cotera imbere mu mwanya muto kandi n'abantu bakaronka akazi $5 nyene wari kuravuga ego none kandagoye challenge gabende bate nk'ubu nimba abarundi bari muri Canada dushaka kuba turi nka 40,000 naho navuze batabura $10 ngijya ari blague naho bibaho ego naho twavuga ati umwe wese agire contribution ya Fabrice yigeze kubisigura by the way umwe wese agire contribution ya $100 reka tube no $100 kuko ari abayafise tuvuga ati umwe wese agire contribution 500,000 par ku mwaka wose autoroute par exemple aza kwivyo tutobishobora twobishobora mu mwanya barabara gusa autoroute dufate Bujumbura Gitega navuze makeya niyo ni hayi pasura mu misozi ngaho yego pasura mu misozi bigenda direct ama Fabrice aragisiguye ndanamushimire je nabona kumumviza ijya mu jama cyane cyo tuvuga ati dushireho ntuze tuze turarihisha kabisa ukoze urugendo ruje Gitega uri ya 1000 bar cyangwa 2000 bar kuri yo kwaciye kuri ryo barabara yego umunsi gusa kubera waciye aya mahera mu mataxe leta ica yunguka wowe ukunguka n'abanyagihugu bagiye gukora iryo barabara barunguka rero numva innovation nshatse kuvuga umuntu wese arafise uruhara kugira ngo iki gihugu gitere imbere kabisa ama industrie amazu amaki donc ibintu tubona hariya tuvuze tubizane ngaha nakantu uzanye naho ubona umengo ni gato naho ubona ingene borora inkwavu ko nko muri Europe narabonye hari ibihugu bimwe borora inkwavu kara ingene borora inkwavu kavuga ati reka nzani innovation mu gihugu canje gusa kungene bazorora usanga uhaye akazi abantu benshi usanga uri kurazana ubuhinga bundi tutari tumenyereye kabisa aho rendi ko nca hejuru na hejuru kubera urumva ko tuganira ivyerekeye ubuzima bwa Canada yes urakoze sana kumbure twaze byinshi ni nk'ikibazo kumbure no kwifuza kuba ko coba icyanyuma ati mu gutangura navuze ati hariho benshi kumbure bari hariya kubera ati jewe Benisi zoza mu Burundi ati mbega ico baca
cy'influencer novuga Simplice Iradukunda kuza hano mu Burundi cyo bari giki ni giki cyamujemo kumbure nka motivation ni giki kumbure cyamujemo nk'umu mutima karanga mutima muri we ni giki cyamujemo kimuha courage kuza mu Burundi ko ni benshi cyane bagiye imbere meme avant toi batarimvira kugaruka nga mu Burundi batarimvira kuza kuinvestisa nga mu Burundi mbega ni giki we cyakonvestisha cyakugize yagoye kuhaje ikintu ca mbere novuga umuntu wese uramwubahiriza amahitamo y'ubuzima umuntu ahisemo kuvuga ati sinzogaruka mu gihugu babimwubahiriza umuntu avuze ati mu Burundi hameze guca na guca na guca jewe puro mu matwara atandukanye Burundi sinzosubirayo n'ishwa yiwe yagize no amahitamo agira kabisa mugabo ndabigaya kubera yuko ntawanka konka nyina ngo gwaye amabere kabisa n'umugana abarundi baciye sije nawuciye igihugu ko kiba kimeze kose hapa ni nyumbani kabisa hapa ni home kabisa niyo uje ukabona abapeti mwakuranye gusa mwicaranye muryohewe abataratera imbere nimba waratembera uriko abateza imbere ni ntambwe uteje igihugu kabisa rero novuga umuntu yibesha avuga ngo sinzosubira mu Burundi wacu ndi kuribesha uko mu Burundi wanyu hariho sokuru wawe hariho marume hariho nyogosenge hariho abavyara bawe hariho n'abagenzi n'inshuti systeme hari iragukanya mpaka uzogaruka tu kabisa ushaka kuba uriko urabitekereza kubera ubuntu ugifise inguvu mugabo haragera igihe ukavuga ati nzogaruka utipanze mbere uzogaruke waripanze bizokugora so rero jewe motivation yanje yo bati ngaruke mu gihugu kuvisita kuinvestisa navuga urukundo rw'igihugu tu kabisa kwa mvuga ati uko igihugu kimeze kose uko isi twita kose turabarundi kandi ako karanga mutima tuzokagendera gushika dupfuye kabisa rero novuga kugaruka mu gihugu kwanje motivation cyangwa kuvuga ati ngaruke kwembesa ngaca kuvisita cyangwa kuraba inshuti y'imiryango navuga ni urukundo rw'igihugu tu kabisa batwo hameze kose igihugu kimeze kose aha ni muhira kabisa yego Jace bakuzi ba Irebe Media Irebe FM 91 n'ibice 4 no kuri Radio Garden mbese no kuri site web yacu wezi 3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com ndakubara ati rero ni Beni kuri micro behind the camera ni CK professional twese turi behind ariko ntaco bimeze neza cyane ndazi amasanamu n'amajwi miko bibashikira neza cyane ngo CK yagatavuze ndaguciremo none mbe mu cameraman ntigera avuga ikiragi abakameramani bose nibiraki tumba gusa ngo bari behind gusa bari usanga rero bamenyekanye gusunya natwe twe cyane gose guest akubera ati rero nico nari nifuje ko ahereza ko urukundo n'Imana mu gukunda abantu urukundo ikunda abantu yaremeye natanga umwana w'iki ikintu cyose haba mu iterambere haba mu bikorwa byose hatabari mu rukundo ibintu byose ntivyavanse bene arakano ushaka guhereza ko kabisa ari ibintu bibiri umuntu adahitamo Imana ntashobora guhaye kabisa ntuhitamo kuba umurundi ukuri umurundi wavyanka wavyemera Imana ntashobora guhaye naho gerageza ukagira accent all along nguma wibuka kuri umurundi kindi gira kabiri nta muntu Imana yahaye guhitamo umuryango kabisa abavyeyi abo muvukana utwo tuntu turakaze ni ibintu bibiri Imana ntashobora guhaye niko wavutse umeze urashobora guhitamo umugore urashobora guhitamo abagenzi urashobora guhitamo igihugu kindi cyo kubamo mu gihugu cy'amavukiro ntaco hitamo abavyeyi nabo muvukana ntabuhitamo n'umuryango so n'ibintu Imana itaguhaye shwa kabisa teza kubikunda byanka bikunda amamuko yawe nushura kuyahitamo nushura kuyahitamo Imana yaguhitiramo ubutse w'umunyakanza ari iwacu ruguru butaganzwa nguma njaye ko ni muhira ndahihakana ntibishobora kuvako ntibikunda ntibikunda ngo niwe kana nashaka guhereza ko rero turakaze yumva musho ni hapa asante sana kweli urumva nako wogira gute uri umurundi uzokwa muri umurundi même si uri inzobe uri hanze uri inzobe bashake baguhe utware Amerika bashake baguhe impapuro zose muri Canada ofise uri umurundi ukoze gafi barakumanukana washaka uzenga kuba ugisagara cya Bujumbura uri umunyakayanza hariya Yesu kumbe ndagushimire cyane bose ndakumbe nitwa kwifuza gukorana ikindi kiganiro kumbe muzoduha umwanya maze mukiringa mu Burundi ndabashimiye gose nanje kubona Irebe FM Irebe Media mwantumiye en tout cas ni plaisir nagateka mwanteye Imana ibahezagi yego ari deni watwemereye ufise ibikorwa ukorarangura nga mu Burundi kumbure abakunzi ba Irebe Media n'abantu bakunda ibikorwa cyane bakunda iterambere ku gihugu cyabo tubizeza yuko neza na neza ko vuba bagiye kubona ibikorwa ukorarangura nga mu Burundi cyane gose niba ari impene imwe noroye nzogena ndayibereke cyangwa impene cyangwa inkwavu kabisa
ego natwo tuzora umwanya wo kubibereka ego baheza gifu ego na cyane cyane kumbure akaryoshe ni gahora mwitama umutumire w'iteka yari Iradukunda Simplice canke umwite uko ushaka utwibutse amazina yawe yose. Amazina yanje nitwa Iradukunda Simplice Leon ariko ushaka kunyita Irade Sempa. Irade niryo benshi bazi mu kibanda. Ntari ngene ko avuga Irade Sempa kugira ngo twibutse ko afite YouTube channel mukwiye kugira ko subscribe. Ikiganiro kiri next kumbure tuzokora kubijanye n'ibijanye na ndirimbo ziwe akora mu bijanye cyane kubijanye no kugwayagiza Imana n'ibindi bikorwa vyo mu iterambere ry'igihugu. Tuzosubira no gutaha mutibagira kugira subscribe. Bye bye.